Mwana nsa. Gusa. Mbega ndakubaze mbega akazi warakaronse kumaze imisi uri ngaha? Maze imisi ahantu ndonka kudepoza ndagenda kudepoza hama bakambwira yuko bakwijije abakozi. Na n'ubu ndacashakisha sindabona. Muraronka? Sinari nzi ko wamaze kuronka akazi, je nico gituma nguma mbona wicaye ngaha. Birambabaza nk'umwana wanje kubona yicaye ngaha. Ndacagerageza nyine numva. Yego. Ako naratumye abagenzi baje barambariza bivaye n'ija receptioniste. Yego. Baza barama amakuru ingene ibintu bimeze. Okay. Mbona uguma wicaye ngaha ugumuherera ngaha uri ama televiziyo ugaho nkavana n'umukobwa wanje kuvyukuri ko atakazi ndiko ndabona sindiko ndabona ukuntu nakaze kakora bikambabaza nico gituma ndiko ndakubaza. Byose ni Imana nzize kutugenda. Sawa sawa mwana wana natwe ko turi gutumije byose turabishizemo kubera akazi. Sawa rero mwana wanje ndagukunda cyane kuvyukuri ndagukunda cyane. Ego. Papa najira witsi ndagukunda. Ntawuza kundutira. Sawa naje ndagukunda kuvyukuri. Mutijya bashishise mu kantu nyine muga tumaze umwanya ndiko ndavugana n'umukobwa wanje. Yego. Nawe nta nukumbwira kuje. Urazi kuvyukoje imbere sinanze kuri ngaha. Nari ngaha nari mu gikoni. Koze kuri masho. Nari mu gikoni raberewe. Ora. Sinano bimenya naho raberewe cyane shushi. Nano vuye kwebe cyane. Aya nyene nari ngaha rega. Hagiye umugore iyo umugabo akize n'umugore abakize. Wow. Okay. Nani ndarushe mvuye ku kazi ndarushe kuvyukuri. Ego. Jennifer. Nawe wari wibereye kuri televiziyo. Genda hariya muri chambre yawe wegeranye zijya mpuzu. Abonye zisanze aha. Okay. Dadi turasubira. Wow. Ego. Umunsi wagenze neza cyane rwose byagenze neza cyane. Ndabibona ko kazi byagenze neza cyane rwose nagerageje ndakora bigenda neza kandi nabwo narose n'abakiriya baraho kandi sheri ngomba ndakugura ico kintu nzokugura ico kintu uzokiwa mandi nyongorera kakume nuko ndakajya ndikura manzo mpaye amahera ndayafata. Ndagukunda please. Murakoze cyane rwose. Nanjye ndagukunda cyane rwose nanjye. Reka rero ngende ndagutegurira amazi. Yego ndarushe. Hama ucuja ku meza ufungure. Yego. Ndabizi kurusha. Cyane urakoze baby. Shirakoze. Iyo ndakubonye. Kayimpaye. Yego. Okwica. No kirikibaza baby. Wow! You see? Ndafise umugore vraiment. Anduka ndafise umugore. Ngiye kuzana amazi. Go. Sawa mama. Nika. Yes. Ari hehe. Nika.
Oya nika muramusanza nika. Ngo ntambo. Nika muravukana nika. Contact meze. Jedo karamuga ndagiye nitwazashe kubona. Nika nakubaza ufise ikibazo nyamake tutaramukanya neza. Papa je nta kibazo mfise. Kweli iyo mvuye byari bimeze neza. Eka uraza kumbwira ntari gende uriruhuki. Nika ndagukunda mwana niwigiye. Nagusezeranye yuko ugiye kubunzima ese ibyo gusa mama wawe usirugera rupangu gusa kuko mama wawe ni umuvyeyi wanje ni mama wawe no wanje negereza kumutuza hejuru mama wawe si urupangu gusa ugo rupangu icyo ndamuha kana we ko ndakwemereye no ndaguha muze ndaguha opereza sheshe rero bashe ibi ni by'abana bana chengoni chaba Jenny 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 mana rako nibi reka dusenge mama dusenge fukamanga dusengura uyu mwana we nayo munda umufashe mu izina rya Yesu Kristo urakoze Mana urakoze Mana urakoze kumugiriye neza mu izina rya Yesu Kristo mwana w'ikiganga Jenna shira wone bya bibazo bikunda kuba umwana ubunyete yarakomeye bya nibiki shira nibiki gashira nibike byari bigufashe umwana nibiki soba usinda urababara akunda umva ibintu binjya ariko biraheda umwana habwe icyubahiro Mana umwana yarakomeye ubunyene none mbe mwana ndakubaze bigufashe iki Yesu agira neza ibintu bisubira papa je nabimeze neza nari ku telefone ndiko ndakubona n'umugenzi wanje kuri WhatsApp umvuga nuko ngo uranja unjya amenyo urukaye ndagutwara kwa muganga umva bimeze neza biragenda neza Yesu agira neza habirarangiye ntibisubira Haleluya shimwe cyane Imana ishimwe Imana wakichuma papa sawa samwana turakubandanya tugusengera yego shebye ko dusenga cyane nanda dusenga bandanye dusenga reka twicane sagira neza urabona ko aciye shebise ikibazo hagira Yesu arahari rero ubona ko tumusengeye bigatera bihera sinarize sheri ko zikusenga nk'uko kuba turiko turatera inkuru tukabona umwana bibaye nabi agera iyo tutaba tuzi gusenga biba birangiye birasheba akoze cyane yamazi wayateguye nje koga ubu ndazi yameze neza reka ugende sawa ego murakoze cyane shusho Asha jiwe tujya mukobwa sinkeneye yuko je tuzoguma dusangira ku isahani cyo nico kunda kumazara mvuga genda dusangira ku isahani tutavukana je kijya nico kunda okay barambwiye abantu baba hariho ibogare ziraho zikunda gukora ibintu nk'ivyo basha bambwiye karabaka sijya nimero basha
kanayo ko zikirimo idiri ndaritanga. None mister zana akazi je maze imisi nicaye sana sinzi ngo kawe ntuvuge jeho maze imisi jeho ndambaraye mu nzu aho no munsi mvuye mu nzu kugira ngo nicare ngaha ndagorora imitsi nivyo yego kweri nayandiho najewe ntagenda kweri maze imisi harumye ari mu bugaragwa. urabizi baba bosi bamwe baraduha akazi urabona aho ukuntu baraduha akazi fresh ubu bahevye ahubwo sinzi ngira amadiri nabo nyine yababuranye neko nzi batakunda kubura amadiri bagashira nabo bigenze gute gashaka kamara amezi 3 yose cyangwa tutaratumara n'indwi tudafise nk'akazi mu minsi ngingahe dufise akazi byagenze gute ingorane cyane ndabona ko umwana yakwibagiye arakantu wumva ngira baratwibutse. Allo Mr. Nika uri Jamfi? Ndi wa muhungu w'ikarera ya kabiri. Uranzi nawe urazi ko ndakuzi. Mfise idiri. Akazi karabonetse. Je ndicaye man, ndicaye kweri maze igihe tarakazi visi. Mfise idiri kandi rikaze. Je barambwiye yuko mushoboye. Bana, je ndaje kabisa. Naho umbwira kwica iki? N'umutama no mukura. Nisazi no hica. Ntimuze mumbwira yuko vyabananiye kuko hamwe mumbwira yuko vyabananiye nabahaye amafaranga muzonsubiza amahera ni pumpu ariho. Okay sawa ebana nze numve nyene mwahejeje. Okay wewe turaza kuvugana rindira hari abantu mbonye bo hava baca bangirira nabi. Turavugana. Wumvise rero ya mana ivuka yibwa itebuka hiye yaratanguye imana cyangwa imana ivuka gimba itebuka rihiye. Sawa wazi ko ugira ibintu by'ubukitso nga oya yewe by'ubukitso ku ruhande by'ubukitso ku ruhande urabona ko ari mu bushome. Sawa tugiye ku kazi by'ubukitso ni ku ruhande. Turumvikanye urabona aho zakabereye tugende dupanga akarere kwere. Diri rakoretse kajya gakobwa kahora kirata ngo ibiki ohoho turaheza byo kuza turasangirira ku isahani imwe ntabyo nkeneye tutavukana. Peti yego uravyumva yego kajya gakobwa urakabona kajya mbona gafise isakoshi ariko kirere yabishintuze kajya nyene none gafise kariko karahari yadi wanyinshi tugaca kira